iyo ugiye muri dushe igihimba uherako koga cyane ukunda koga cyane niki umara ku mwanya munini ariko arayiraba kamera bari kutabona kure niya yindi ariko oya Burundi tugiye TikTok twagiye niyihe ngeso wiyiziko udashaka umwana wazoyigira twagiye ingeso niyiziko udashaka umwana wazoyigira ntashaka umwana ndazoyigira nakwatira kuri YouTube cameraman niko turabona urakwatira kuri YouTube nazo bazi ubu ndazi mwe mwese mwamaze gutinya ko ndabatumberetsa ko microphone ariko vuga ariko bo afete basine ko ndagira wewe ukenda kweli hariho amakilometraje yo bakina bro sikia bro Mbona kuzibara muungo ni nini? Oh, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Buja Feva. Mon people who looking for the answer and no question. Manoti promoter, maître de cérémonie, manoti promoter, maître de cérémonie. Uzo kwigana inoti azofunga bene de camera ndi komune je mudashira kubona ivyo mudashira kubona ni cameraman. Fisuye musura vize no bakini Dragon photography yagarutse kandi inyuma ya camera. Wamaze kugira subscribe kuri Wana TV no kuri Bamanoti TV. Icyari mwari zibiri ndazi uzurabira kuri Bamanoti TV kubita subscribe kuri Bamanoti TV uje no kuri Wana TV kubita subscribe. Uzura kuri Wana TV gira subscribe kuri Wana TV uje no kuri Bamanoti TV ukubita subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Sasa rero no munsi ndanezerewe cyane. I'm grateful kuba nahuye na team nini ya cameraman bereke team turi kumwe uno munsi ndi kumwe na team nini ya kandi narimaze iminsi ndonde kugira ngo dukore ibintu bigende neza ibintu bimeze neza cyane. Mwibaza ni bande garuka na kamera kuri je ndi kumwe na Burundi New Talent ndiko na Burundi New Talent nice ngaha uburyo bwanje abariyo CEO wa Burundi New Talent. Reka maze ndabaramutse mbere kuri CEO cyatuzunguruka nkuko hose kugira ngo bose tugende twamenye bro VIP. Ameze neza. Ameze neza. Gusa nashaka ndagukosoye ntago ndi CEO. No. Uri? Ndumumamble bisanzwe muri Burundi New Talent. Naje ndaraza kwishika ko ibyo byose ntagibazo. Okay, izina twagiye nizi. Bo ku mazina bangita Ntinduka Rashid ya ibya filime ni Rashid Loitu hamwe n'ibya production kuko sanzwe ndi umuhinyanyuzi w'amafilme. Ndabize byose turaza kubishika ko nta kibazo na kimwe. Presentation mvise gute muta? Presentation vraiment. Reka tugira kwa musikani. Dada VIP. Reka ndagufashe mikro. Ati? Nitwairakoze soni. Banzu ndamutse. Bite? Je ni sawa. Je nitwairakoze soni. Irakoze soni. No muri filime ni irakoze soni. Muri filime banatira sauce. Sauce. Pro VIP. Fresh man. Umeze neza. Umeze neza cyane. Cyane gose. Yego. Nawe? Jewe niyo nkuru emap batazira mabro comedien. No muri filime ni mabro comedien. Mabro comedien niyo zina rya film. Atakugaruka ku nkuru ya mabro na soso. Tangi. Nisa. Umeze neza. Ndakenguru. Izina? Nitwa ndakugwa Yesu Karasi. Amahaba bantazira mama masengero. Mama masengero. Ngire mbaza nawe bite? Nisawa. Umeze neza. Wengo warateye imbere. Kuyibona. Nawe witwa? Nitwa Mema Emmanuel Iteteka. Ama nawe? Umeze gute? Umeze neza. Man kugira nkore neza cameraman nkubu nogira uko. Nihagaza ndihagarara nk'ahantu nka bro VIP. Umeze neza. Cyane. Kumenga nturi muri mudu nyene uko. None nyene ndi fit. Izina? Niyonzima taxis. Ibibazo byinshi vya Burundi New Talent ndayibaze nde muri mwebwe mwese wonda yibaza ibibazo byinshi mugombaza ibintu byinshi. Bamutunze rutoki. Reka nabaza ibibazo vya Burundi New Talent kumbere ko shika kibazo cy'umwumwe. Uzakabaza ati mwese cyari. Man wewe wahakanye bwa mbere ngo niri CEO urinde muri Burundi New Talent. Afite chief executive officer ntago ndi we vraiment. Umukinyi kwa meta betize muri Burundi New Talent. Ariko ni ufashe cyane niwe uri no twavuga uri yarateye. None ko rikimbuze ngo ibintu no baza bashatora we ngo bari we mbaza. Bo banyene wewe wapfuye kubona bihenze ariko ntibabavuze iti muri yose batoye wewe. Soso
wanyeretse nde soso wanyeretse oya unyeretse nukubiza gatoki nkuko nigiriye ukuguza nabi okay promoter icyo numva nofasha ndikutubariza hamwe yasambetse nabariza hari ibintu bimwe imana yabikeneye ko mbaza umuntu yena bari atete je pense que iko turi d'accord kukwishura neza yego mane reka base kino kibazo amakontra ameze gute muri Burundi New Talent amakontra yaba bose mbona burya gukoranya abantu bose bangana nkuko burya sikupfa kubakoranya uko nyene musanzwe yaba bose afise contrat indeterminé kuko n'abakiriya indeterminé ya kuko naba fondateri ba team bose ko mubona ngana aba fondateri urumva nta muntu kwese ahabwa abazuza mu manota uzaha contrat sanze bayifise ibihe byose vraiment yego okay ikibazo gikurikira ndakibaze no musidi kuba nabantu benshi kugira ngo ntore umuntu mbaza ni ibintu warakaye reka ndakibaza umuhereretse imbere yuko musohora ijya komedi heruka kuri cyane baragusohora filme sivyo ego bayita urugo bayita gute bayita soso bayita gute soso bayita we bayita gute bayitwa mama wanje niko mama wanje filime mama wanje bantu bose bakinye filime ntibazi nigende yitwa muri mama wanje wakinye uri this ndi boss uri boss mu rugo wari boss ya nari boss nari ari karayira kamera bari kutabona kure ni yindi amani ari karayira oya bana tibakiye filime imaze imisi gahe cece ndayivuga nk'umunyarusoko wa Bujafet imaze imisi gahe kuri YouTube imaze imisi 3 kuri YouTube my goodness si juru aba kitabaze imisi 6 raba none oya raba kuri YouTube reka kura abana batipene ntabwo nawe bwawe ntayiraba imaze nibazi yene yitwa hariho intambara yo gusopa byingo ni komedi twashizeko hama ifilimi yitwa ingwe n'imiryango imaze siju ego frame sasa umunyarusako wa Bujafet bandai basubirira mu babiki cyane gusanekera uradukurikirana cyane none frame okay turabashimiye cyane tuna basamutaware vraiment yaduturumkiye cyane ni filimi ingwe y'imiryango imaze siju kuri YouTube na Facebook imisine ndagushimiye cyane promote ifilimi ngo n'imiryango yego wakina uri imbere ko mbandaye imbere ko nakubaza ikibazo gikurikiye wene warimo waheruka gukina muri filimi yiye muri komedi ya komedi heruka warimo ariko heruka gukina muri yiye duza kaje heruka gukina muri kama wa mwanyumvise Burundi New Talent ndabarimwo bariko bazira kuri YouTube kamera bane ko turabona bariko bazira kuri YouTube nazo bazi ubu ndazi mwe mwese mwamaze gutinya ko ndabatumberetsa ko microphone ariko vuga ariko bo afete basine ko ndagira wewe ndakenda kwere hariho amakilometraje ngo takina pro sikia bro Ndafanya kazi bara muungo ni nenda. Obaza gute. Mema. Mema gute. Sawa. Omezere. Yego. Ariko ukina muri sinema yita gute. Ko muri mama wanje. Mama wanje. Mama wanje niwe wakinamo. Yego. Wakina uri? Nagiye ku maziko kukiri. Wakina nkande none muri sinema. Muri sinema nakinye nk'umukinyi ne asanzwe bo. Nakinye nk'umuntu wakinye nk'umukozi, nk'umwana mu rugo. Nakinye nk'umubanyi. Kamera nk'umubanyi wabibi. Yego. Nk'umubanyi wabibi. Yego.
ama umuntu uze muri iyo filime karuka kamera baye muri iyo filime mama wanje isene yakugoye isene wakinye wumva irakuvuruze cyane nibi ari kupata ubuseye nkuko umengo ufise isura yo kubabara manje nego kweli ugomba ngo bibi wanje ngo byagenze ngo yo umubonye yapfuye ngo bibi yapfuye we nabana yo kubararira ukatufata ubuseriye nyene ukarira nyene nisuka cihindira ukuntu nibyo bigoye muri filime urugo nivyo ntuze mama wanje nawe kinye uri boss nawe kinye uri duza kaju nyene nka boss yene uri kurakanga umukozi muri boss mane muri filime boss ndarangwa amazi ndabonze ndagarukira ngaha mu kubaza muri filime boss sene yahugoye gukira ni ngo sene yagoye gukina kabisa ni sene iraho yaguye hasi aho wagwa hasi yarabaye cyane ngaha mu Rwanda baragose baraguye nyene uramanuka nyene naraguye ndagwa nyene mu Rwanda kwita biseriye vrema nyene kubibona nyene ndabatumiye kuraba iyo filime murabigeno n'umujamo yaguye sana kwima yarambuye cyane yego Pega tuje kwa uwo mujamo wewe nawe izina kwa tagiye n'izina Maburoro komedi. Maburoro komedi. Wowe renda gufise ko ikibazo. None Maburoro komedi. Uri muri ntuze muri Burundi New Talent. Usanzwe ufise n'indi channel yiwawe Maburoro komedi. Sabwe? Urafise indi channel yiwawe channel ya YouTube hano shibiko kuri YouTube hiwawe Maburoro komedi. Oya, ni kuri Burundi New Talent. No kuvuga kuvutangura karriere watangure muri Burundi New Talent. Nubu niyo ndi kandi ndazi niyo nzosazi. Niyo uzosazi. N'abahungu banje bazoza baja muri Burundi New Talent. Yego. Acho reka rero nigirire mikoro ngaha soso ko wifata ku ntuze gasha Maburo na soso vyifashe bitere ibintu byanyure Zifashe neza Maburo bimeze bite Bosana nza n'urusaku caye manze nirengane mwavyumvise Maburo rokomedi na soso Jemvis urusaku mbandaye Oya mbawo urusaku hagati ya Maburo na soso urusaku twaruzika mu bagore urusaku kw'abagore mane nubwo wanje nibiza oya je wanje n'urusaku kw'akazi urusaku kw'abagore no kugenda bavuga abantu uraraba rero ntubivuge byose kubera nyatari none umuntu muri mwebwe amwe ngaha aza bivuga iby'iwanyu sindabizi reka basinde nibarize kisoso iyo kinanye na Maburo ukunda ko mukina scene imeze gute yari yose kwari je aho iyo baguhaye watukine nyene wumva ufirinze neza uri kumwe na Maburo nka filime yo kumukarira Maburo bavyumvise Maburo atamukarira abantu atanga ko nkari hakiri kare munoze muri filime mukina mukiri mwakumvise yakanazego atagukora mukiri muri fiyansa urumva no kuba nditegurira atagukarira mukiri muri fiyansa urumva bizongora n'urusaku ubu n'urusaku bakunzi ba Wana TV bakunzi ba Wana TV bano bantu babiri bari byumva kumwe mu misi zazokumva batubera ati niki reka ndengane Spirite mukina muri cinema. Uca wifata ku muntu wasisira kubaza ibigoye bazi. Banza kubaza utuntu tworoshe tuwe. Okay, Spirite mukina muri cinema zazanditswe na Spirite zandikwa afite na kundi keshi na keshi ariko harorezere mazija ku ruhande zikacagura ibintu bikenewe ko bibaye abantu benshi bica bigorana. Yego. Umuntu kwandika byinshi ugasanga yarikiye n'ubundi. Ninde? Bo musanzwe twakunda kuja hamwe n'uwitwa Anita hama tukandika keshi. Anita no wahe? Anita ntiyashoye kuza ari mu Rumonge. Nawe ari muri Burundi yafatiriwe n'umuntu tuvuga kari cheftaine wa Burundi. Yes. Andana musida bazunguruka umuntu bakunda kwandikira cyane ivyo avuga muri Burundi New Talent. Ni Anita na Rashid. Uwo bakunda kwandikira no kuvuga ivyo avuga bakabimwandikira cyane. Novugo bigora kwandika ivyo avuga muri scene basi tugwa dukine cinema. Avuga ati wowe rero turashaka kuza gukina uza gukanga ikunukunuko ariko rero mukuza uza kuvuga uko uwo bakunda kubwira ivyo bintu ni Mema Yeah. Ninde ninde ni Maburo na Soni
aya mana ni Rashid byose tubizanira Rashid byose tubizanira Rashid ubizanira Rashid okay reka tugende muri Burundi New Talent tuko dukoresha umwanya nsiganye ikibazo nza kubaza Rashid uko n'uramenga ni wari yaratete cyane Rashid ikibazo ndakubaza niki twitege iki muri Burundi New Talent gikurikira bo muri Burundi New Talent vraiment ya ano mezi atatu asigaye tuje mu ndi mwaka novuga ati ko muri ano mezi tugiye tusore ikintu kimeze neza afite turi muri kare gusora amafilme ubu duka gusora filme gusa nturayishira ku mugaragaro yitwa ya mama n'umuvyeyi afite umuvyeyi n'umwana kuntu yakinye ntwashaka gupibiria izina rero iyo filme ni yasohoka hari izina kitegwa guca twongera kugira gusohora kandi muri Burundi vraiment dushaka yuko abana bose nko ari Burundi New Talent tubashire muri uwo mugwi tugira ikintu tubafasha kimeze neza gusumba musanzwe Burundi New Talent sokina amafilme gusa ariko irafise indi hangiro tudashobora kuvugira kuri kamera nego yes naringeze ngaha umuhogenda mubaze ikibazo kandi ikibazo ciza cyane kiza gutuma genda mubwira ikintu bambe kiza gutuma namwe bwe muca muvuga muti manoti ni mutumira kabiva hari hazavuga umuziki bwira abantu bazadukurikirana baze kugira sasobe kuri Burundi New Talent gira kantu babariye kugira ngo uba motive okay nagoma ntumirire abafans bose urazituma nambari yewe kwanza yego Bugiye hagenda nabyo nawe mugere TV baravuga ati sha ibi niga biriko birabika kabone idi niga ari barengo nimugire ntibyo mugaba umukobwa ne bivuga bafyonda batire baraniyumvira twagiye sasobe nagoma kutumira abafans bose Burundi New Talent TV ko bagira subscribe hama bagagana partage même commentaire twatuzikeneye kugira ngo dukora ibintu bisukuye kandi bifuza biryoshe yego imbere ko tunarangize ngenda kubaze ikibazo shigishura TikTok yego TikTok TikTok kandi agenda cyaca kuri ya mutipe Burundi ikibazo TikTok twagiye ni ihengeso wiyiziko udashaka umwana wazo yigira twagiye ihengeso niyiziko udashaka umwana wazo yigira nashaka umwana ndazoyigira nuko udashobora kurira muri filme gusa arashoboye twagiye ndazi byo kubitiye basi wenda kubaza koroshe ashaka maze goye vraiment ukishura ni twagiye ganje nikubishaka imbere hari imbati n'inyuma hari imbati dufise imbati zinga zibiri gusa twagiye iyo ugiye muri dushe igihimbo hera ko koga cyane ukunda koga cyane niki umara ku mwanya munini n'umushatsi umuziraho twagiye hari kino kijya ibintu byose ariko iyo kiriye amazi kica gipfa niki ngira n'urukwavu uravyishe nacho tingo tukiyemvuga banango bacha muri kano kanya muri ko bakorekeye imbere kamera ni manoti promoter metre de cérémonie manoti te promoter metre cérémonato uzo kwigana iyi noti azofunga bere de kamera ndiko manje ndashobora kubona ivyo ndashobora kubona ni cameraman Fiseo Dragon photography wamazogira sosobe kuri Wana TV no kuri Bamanoti TV shugira na sosobe kuri Burundi New Talent ikibazo cyanyuma inkishu bari kwishura ni umuriro mugira manota manoti be blessed.